Les amis, sangwa amahoro y'Imana, amagara meza n'amafaranga nizeye ko meze neza. Bagenzi uno munsi jewe ndifuje ko dukorana igikorwa c'Imana kandi c'igihugu. Uno munsi kino gikorwa reka kugira mu gitahune neza. Ndibuka nshiga mu mwaka wa 12 nariko niga ibijanye na psychology cyangwa psychology. Mwigisha rero duhakarariye ku muntu Ona ivya psychology ni sometimes ariyo abagira utubazo two mu mutwe ugashobora kandi kubavura utakoresheje umuti. Ati rero umwe yari kwa Rujanti yabona ministre wa santé yahagendeye ama arabaramutsa donc bagiye baba bafite utubazo mu mutwe bari kwa Rujanti. Ati mumeze neza. Umwe ati je ntabwo meze neza. Abandi barahora bitewe n'amanivo babariko. Ati wowe none ntumeze neza kubera iki? Ati nyakubahwa Dr. James ikibazo tego baza. Ngo abagwaye za sida bavugwa ku buntu kandi aribo bazirondeye. Ati abagwaye ibituntu za tuberculose beje baba bavyanduye ku kunwa ibitabi biki nabo mubavura ku buntu. Ati ariko muri twebwe tubona ibintu vyizanye guke nyene turiko tuvugwa ku mafaranga menshi atagira uko angana. Ministre yavuze ati abaganga ba docteur ati nk'uyu muntu acari ngagiriye ati wewe numva ko yakize kera ahubwo yumvira ikintu natwe bazima tudashoboye kuyumvira. Rero bagenzi hari ivyaduka biza umuntu atigeze agira mu ruhara kandi ku rundi ruhande nimba ujya byo mubako ujya n'undi byo mubako. Uno munsi kano kanya ndahantu bita mu Ruziba murana ko na video ndiko nayikoresha telefone kubera ko nyene bishitse gutya. Nukuvuga numwe mu bakurikirana Agaciro Media cyane, numwe mu badukurikirana ariko afite ikibazo kiri très grave, très grave. Numvise rero noza nkayaga nawe nkabona ikibazo uko ikibazo ciwe kimeze kuko twaraza umwanya utari muto kuri telefone ndatewe ndumva ko binaniye ko nihangana donc ndahita mundaza. Ni uyu muntu yitwa Savyimana Jackson reka tumyagishe Jackson nubwo utameze neza reka vuge ni waramutse neza. Kuri turashima Imana uko biri kose Imana yatwongeye ubuzima bwo kubona uyu munsi. Mu kibazo jewe no munsi naje numvise yohandi ko kumure udukurikirana numvise ko utuzi neza wagumye utubwira ati murazoza munshike ko murabe ko nanje nuzura ngahema nk'abandi nkumva kanovera ko kubaho. Donc no munsi ndabona waravyimbiye maso mbere ngira ngo waguheruka kera niyo kumenya neza ico kibazo ni kibazo giki catanguye gute? Mu kuvuga jewe siko nakuze kera sinari mvimvye mu maso nagiye mbona biza mugabo vyaza numva mu mutwe ntameze neza nkagira kumene ku mutwe cyane nkashuha ku buryo naho ntaronse nk'ibarafu ngo nshobore gushira mu mutwe canke amazi akanye cyane ntumva atagahengwe fisi kandi aho nshize nkayo mazi mu mutwe wabona umuhisha nk'umuntu afunduruye inkono uduga mu mutwe kabisa nkumva ko ndi menase imisonga yari myinshi mu maso mu gutwi eka umutsi wo ngaha nkumva uri menase n'ubu ndumva uracyari menase. Rero niho navuga bati yamara ikibazo je mfise no kuri ndabona ko kitanyoroheye nkwiye kukimenyesha abarundi bene wacu bari kwisi yose bamenye ikibazo mfise mugabo gatoya kugira ngo mbitahure neza canke n'abariko baratwumva babitahure ico kiba donc aho uvuze watanga urushuha umutwe imitsi kumva irakudurega n'iryari ubu turi 2026 mu kwezi kwa mbere ibimaze igihe umuntu ntashobora kugira constat y'umunsi biba byaratanguriye kuko mu kugwa ubugwayi buza buke buke hama bugateba bukevuriwa bukagira ubukomezi bunini cyane. Rero haraheze no nestimye haraheze nk'imyaka 2 binkambije cyane umva byaza buke buke nkafata imiti y'amakaruma nkafata imiti ingabaniriza ububabare mu mutwe hanyuma uko nagena nafata imiti ingabaniriza ububabare mu mutwe hamwe nkatora gahengwe handi bikanka rero harageze igihe binanirana
ndagenda ku mudokiteri ari ngaho impande ya Université y'u Burundi bita kuri Rana, ndamubwira bati yamara je nukuri ndagwaye kandi ndi très menacé. Umudokiteri arambwira bati nukuri reka tugupime amanere. Umudokiteri ndamubwira ati nukuri ntumpime amanere ahubwo cyo baciza jene nimunshire muri scanner tinaje navyiteguriye kuko ukuntu numva meze si imitsi gusa bisanzwe ahubwo numva umenga ngomba kuba umusazi, ngomba mbe paralize, nyene narumva ko mbuza amahoro mu mubiri, nkumva ukuboko kumenga kw'ibubamfu ntikuriko, kamenga ukuguru kwavuyeko, kamenga ukuboko kwavuyeko, kamenga umutima ugomba kugwa hasi. Nyene umudokiteri aravuga ati reka nkore ivyo uvuze, acara transfera kuri Tanganyika Care. Bamaze kushikana kuri Tanganyika donc iyo mu Gasekebuye, ijya mu Gasekebuye barasuzuma bararaba bagipimo bwa mbere babona ibintu vy'ibifurufuru mu bwonko, barantera imiti barabona ati kabisa bamaze kuntera umuti niho babona ikivyimba kiri mu bwonko kandi kinini kiryamye ku mitsi y'amaso. Niho bambwiye ati amaso yawe azohuma kandi n'ibi bintu byo kuvyimba ku maso nivyo biriko birabitera. Rero ndabaho nihebuye ndavuga ati donc uko kubuvyimbye mu maso byatewe n'ivyo nyene. Uku kuntu ko kuvyimba ututuntu ko ngaha mu maso, donc umudokiteri uko yabinsiguriye ambwiye ati ko byoba bifitaniye intuzeye ico vyoba bivako n'ico kivyimba cyo mu mutwe, kuko mu mutwe urabona ko ari hagize ubuhinga bw'iki gice cyose cy'umutwe. Birashobora kuba hari ico vyoba bivako canke atoba arama hormone yoba yari paranganije akihindagura ukuntu. Rero ivyo vyose bare bambwiye ko noshobora gukoresha ama examen menshi atandukanye kugira ngo bakurikirane ibice by'umubiri wanje hose. Sori gato imbere yuko tuja kuraba aho ikibazo no munsi kigeze, imbere yuko no munsi urano guma muhira mugabo, imbere ko bigufata ugati guma muhira, wari usanzwe ubayeho gute, wakora iki? Ntaco nari mfise nkora, bwari ubuzima bwo kwisumamwo. Urabona ko ngaha mu gihugu iwacu ubuzima ubuzi atari kirenga, mugabo umuntu aragerageza kwiyaranja ingene ashobora kubaho n'umuryango, kandi umuntu afashijwemo n'Imana. Umuntu arabaho buke buke arika kubaho uko ashaka, mugabo kubaho nyene umuntu arashobora kubaho. Uno munsi rero donc urafise umuryango baho wenyene uri kumwe nande? Jewe ndafise umuryango, ndubatse, ndi umugabo, ndi umupapa, mfise abana babiri n'umugore umwe. Abana bangana gute? Umwana umwe yiga mu wa kabiri, undi yiga muri troisième maternelle. Kuvuga baracari batoya, na abana nyene utwara ku ishuri kongera ukaja kubakura ku ishuri. Amikoro yawe nyizina rero mugabo utamwe kuvuga ngo warisomamo nta kazi donc kumvikana wari ufise no munsi ku mikoro naho ndazi mumeze gute? Ya amikoro, nta mikoro novuga mfise yo kuvuga ngo, kuko n'ubu bugwayi bumaze kuza naragereye imiryango ndahibwira ati yamara je ndafise ikibazo iki. Benshi bagiye baramba hafi kuko bari bazi ubuzima ndimwo mu kumfasha kugira ingene abana bashobora kubaho umuryango, hanyuma umuntu agakomeza gucurucumba nyene. Kuko nk'ubu ngwaye sinja kuzuba kuko mene ku mutwe cyane, mu bwonko menga harahindutse ukuntu. Ndinze nja hano kuzuba naho urumva mafise inkofero, naho nyene iyo izuba rirengeje bisako nja ahantu nkaruka hari agafoto kugira ngo mu bwonko hatekanirwe. Bivuze rero ko no munsi madamu wawe niwe yirukanga kugira umuryango mubeho? Niwe yirukanga, nawe urazi ko ukuboko kumwe kwiyaga ntikwimara umugi, kandi abantu b'abapasoni nabo barafise aho bahera naho bageza. Nk'ubu ari wenyene biramugora. Okay, hama rero urumva mwaragize mu examen, none ico kivyimba basanze caramaze kuba affected, kuko ibivyimba byinshi nkunze kubona harakunze guca haza ikibazo ca cancer. Wewe basanze
bikimeze neza. Je kanseri ntiyari bwakwinjiremwo, basanze ikivyimba kiracameze ntikirinjiramo kanseri, kuko baransiguriye hariho ubwoko bubiri bw'ibivyimba, ikivyimba bita benigne n'ikivyimba bita maligne. Rero jewe ikivyimba mfise kiracari benigne, mugabo ikindi kibazo mfise kiryamye ku mitsi y'amaso, nukuvuga amaso umwanya n'umwanya ashobora guhuma sero. Nivyo abadokiteri bambwiye, kandi si abadokiteri gusa babimbwiye, kuko hari hagezaho iri jisho ry'ikubamfu ndiko ndaraba umuntu ndamubonamo babiri, ahandi sindamubone, nkamubona ivyijiri. Yego. Ariko urumva mbwa nta kanseri irajamwo? Nta kanseri irajamwo. Kuva bampimye baravuze ko ata kanseri irajamwo. Ubu nariko ndirukanga ndondeza hirya no hino, kubera basanze ngaha mu Burundi batoshora kunyopera, kubera ubuhinga buhari mu Burundi butari avance. Bansavye yuko noja kwivuriza mu mahanga, ahantu hari uburyo canke ubuhinga bushobora kumbaga, bashobora kugikurayo vyoroshe. Bari bampropoje ko bokoresha ubuhinga bwa endoscopy, ngo bakagicisha mu zuru. Barafise bobo abantu bize ivy'ubuganga barabizi ngene bigenda, ngo bakagicisha mu zuru, ngo bakagikurayo, ngo nibwo buryo ngo buri mweriska. Rero uno mwanya nyene jewe mubona ndiko ndavuga nije ngwaye, naho mubona biruko ikivyimba kiri mu bwonko kirababaza abantu b'Imana. Nukuri ugumana stress, ugumana pressure, ntutekanirwa, uguma uryama uvuga ati mpava ntavyuka. Rero navuga bati abarundi bene wacu bari kwisi bose boyumva aya makuru yanje, bontabara bakantabariza. Abakoresha imbuga nkoranyambaga zimenyekana, zirabwa n'abantu benshi, bobicisha ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo nshobore kuronka ubufasha bwo kuja kwivuza aho bishoboka, i Buraya, muri Buhindi, aho vyoshoboka, kuko navyo bisaba uburyo bw'amahera kandi atari make. Bene wacu, twarigeze gutabariza uwitwa Ariella Irakoze, we ntiyara nakivuga, yafise ikivyimba mu maso, ngindakeka muramwibuka ku bakoresha ama social media, murashaka kuba mwarabonye. Ico gihe ndibuka ndamusanga kuri Semuseka, nashoboye kuvuga n'umushinga ntawe wiwe Moise. Kiya kibazo tumaze kugishira habona, ndanashimira ahubwo n'abantu baba media cyane bakoresha ama Facebook, ama YouTube, barabikoze ko ibiganiro byinshi, abarundi babimenya ari benshi. Ujya mudamu bagiragiza kumutabara, yarashitse kwivuza, ariko iyo gwaramutse bagwaramutse ntiyashoboye kubandanya baho. Mugabo jeco ngira nshimire kamanze nshimira abarundi n'abarundi kazi yuko kiya gihe mwatabaye muri benshi, ariko kumbure we byari bimaze no kugera kure. Nimba biri rero twarabikoze tugashigikirana, isorosoro rigwirira iyo rija, kenshi baba ngo rikehera iyo riva naho. Rero ryo gwirira iyo rija, ushoboye dukeya dufashe $5, amarundi 2,000, 10, 20, biterwa n'ukuntu wumva urongowe. Mugabe ico womenya cyo ukeneye ibihumbi bishika hafi 45 vy'amadolari, donc amafaranga ni menshi. Murumva ko bitewe na mikoro ni make. Ubushize twarabonye nga kuri hôpital militaire, hariho umwana yari yagize nawe ikibazo c'amaso, ku bakoresha ama Facebook ngire mu mwagiye mubona ahantu henshi, nagiye mbona abantu mu postinga, ariko vyarangiye ubuvuzi butevye, umwana ubuzima buramwiyaka. Rero bagenzi, ntidukwiye kwirirwa turarindira ibintu bibe grave nk'akara dufate gutumurindire uyu ahume abari tuzoza kumufasha. No, ikibazo kizoba cageze kure. Kwa kundi abarundi bavuga bati wejyaserutse nta kwikuritsitarako, donc nta n'isuka ari kwiguhongora. Rero iki tukibonye tugifashe kikiri hafi, nuko sinzi ko musaka jambo kanyuma Monsieur Jackson.
ego hanyuma je nibaza ko akajambo ka nyuma novuga burya nta byinshi je numva novuga kuko ndarengerwa ndabura aho mpera naho mpereza mugabo je ndazi ko mu gihugu c'u Burundi twamye dukundana twarangwa n'urukundo no gufashanya nivyo vyamye biranga igihugu cacu rero nibaza ko iyi video iza gushika kure abarundi bari kw'isi batandukanye abakoresha imbuga ntwaniro benshi batandukanye iraza kubageraho bayisanzaze hanyuma ufise umutima w'urukundo duke dushoboka tugira akamazi iyo tugiye rero ntagira umuntu aza kunyirengagiza kuko nta bushobozi na buke yamfise bwo gushobora kuja kwivuza aho hari ubuhinga bukomakomeye rero nashaka abarundi uwo gufasha ubicisha nk'icambere ndiko ndibaza turashobora kugira group WhatsApp muga kandi ku rundi ruhande sinzi ko namwe mufise ubundi buryo muyumvira uburyo donc wo kwivuza gufasha ubicisha ego uburyo bwoshoboka kugira ngo uwo kwifuza kumfasha hashoboye kubaho groupe WhatsApp canke uburyo bwa electronique rimikashe banko buyi noti canke kuri konti ya banke navyo byoshoboka. Konti ya banki urayifise? Konti ya banke nayirondeye nyene kugira ngo abashoboye kugira ico bakora bagikore. Iri muri iyihe banki? Iri muri Bankobu. Muri Bankobu. Yego. Okay, reka izo zose turaza kuzishira muri commentaire na description ya kino kiganiro haba kuri YouTube, Facebook, byose naza kumuza kubibona. Nikindi turashira contact yiwe kumbura yagiye tumubajije bike udukurikirana ushobora kumva hari ibyo tutagezeko cyane tutamuvugishije ko ushobora kumubaza contact yiwe turaza kwisigaho. Nuko rero twifuriza imisoko nuko vyotora inzira. Murakoze cyane. Nuko twakwifuza ko vyotora inzira tukakira tukagira ubuzima tukabana n'umuryango n'ibibondo. Nuko murakoze turabashimiye namwe. Natanguye mvuga nti reka barundi kazi duhora dusangira ivyigwa bitandukanye kano kanya tuba abakozi b'Imana tube n'abakozi b'igihugu donc tutabare bene wacu b'abarundi mugani wa Jezi niwe bavuga ngo nini ntama imwe yo mu rugo kwa data no rero numwe muri bene Burundi kandi ku bintu bijanye na humanisme iyo ukoze iciza vyanke bikunde bipfuma bica mu nzira utazi kandi bikaba n'igihe utazi ariko ibyo wakoze kw'isi bigomba kukugarukira warakoze bibi ivyamwa vyavyo ntuzova kuri ino sota bibonye warakoze vyiza niko kuko ariyo ivyo abahindi bita karma ico wakojeje kintu cyose kiratanga umusaruro nuko rero twizere ko tugiye kubana no gushikira no muvandimwe naho utaha bye bye. Urashaka kuja kwiga mu mahanga gutembera gukorera cyangwa kwivuza yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe tumbera ni Ban Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka uramaze kumva b'indege yasize canke bakagenda bafite stress aha rero niba gufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Ni Ban Travel Agents duhamagare kuri guteranya amajana 257 66 66 23 the best tribe ever ni washika uzombwira. Turi kumwe namwe, oh,